Tekana umunezero ntagere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho, turi ku munsi wa gatanu ku itariki ya 10 Rusama 2024. Iyi ni Hejuru TV, twabateguriye amakuru kandi mugiye gukurikira avugwa mu bisata bigiye bitandukanye, ariko kaza kwibanda ku nkuru ndende kandi igezweho y'ivyabereye mu Gatumba kuri uyu wa gatanu. Nuze gucikwa imbere yuko tuyitangura tubabwire ko aho muherereye hose mudakwiye gucikwa n'aya makuru kandi n'ayandi tubagezaho kuri Hejuru TV mwiyumviriza imisi yose mufyonze kuri subscribe. Ugana abakoresha YouTube icongereza, abakoresha igifaransa bafyonda handitse s'abonner, mufyonze ko muca muronka amakuru n'ibiganiro byacu muri mu bambere. Tubategurira inkuru zivugwa muri politiki, hagati y'akazi na muntu, ubutungane, bivugwa mu kibano, bitangazwa n'abategetsi bagiye batandukanye, ngingo n'amatangazo bikorwa n'abategetsi nabo. Hari kandi n'ibivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Byose tubigaruka ko nkuko tubatunganiriza amakuru aba agezweho. Abatewe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika hamwe n'uruzi Rusizi batanguye kumurwa. Ico gikorwa cyo kubimura cyatanguye kuri uno wa gatanu kenekezo rya 10 Rusama 2024. Abo batanguye kwimurwa rero akaba ari abo mu mitumba ya Mushasha ya mbere n'iya kabiri, bakaba bimuriwe muri komine ya Mubimbe muri zone ya Matyazo, uko vyemejwe na General de Brigade Police Anicet Nibaruta ajejwe igisata kijejwe gukinga impanuka, ibiza n'isibe. Biruko mu gihe bamwe mu banyagihugu bo muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura bamenyesha ko naho imyuzurire yabateye batarota bahava. Abanyagihugu rero bagasaba leta nyabona kubakira idigi kubera uruzi Rusizi rureke kuza rurabatera. Inkuru niyo tugiye kwibanda ko mumenye uko uyu munsi vyari vyifashe. Fyonda kuri subscribe canke s'abonner niba utari wafyonda ko, bibuke no kubisangiza bagenza be kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Imiryango itari mike yimurwa yamaze gushika mu kibanza c'ihuriro categekanijwe kugira ngo bimurwaho mbere n'imiduga isahiriza muri ico gikorwa iza yashitse. Abajejwe umutekano hamwe n'indongozi zo muri ako karere bamaze kuhashika. Bamwe muri abo benegihugu rero bakaba bimuwe ndetse bakaba bamenyesha ko baronse itangazo ryo kwimuka mw'ijoro ryo kuri wa 9 Rusama 2024. Aho bamwe babwiye ko bagire bajanwe mu Rubirizi, Matyazo, Imwaro, abandi nabo mu Kabezi. Gusa bafise amakenga menshi kuko batazi neza aho bagire bajanwe, na cane cane ko batazi ko ari ivy'imfata kibanza canke ko ari aho kuguma burundu. Bibaza bati mbega abantu bacu bahora biga bobo ivyabo bigiye kugenda gute? Aho batwimuriye ho ni mu mahema canke ni mu mazu? Ubwo hariyo ubwiherero abene gihugu bagira bimurwe n'abahora baba muri quartier Mushasha ya mbere na Mushasha ya kabiri nkuko twabigarutseho ku buryo bw'imfunyafunya. Imiryango ijana rero yo mu makaritsiye habangamiwe n'amazi muri zone Gatumba niyo yemuwe kuri uyu wa gatanu. Urongoye umurwi w'igihugu ujejwe kurwanya ibiza n'isibe bagasigura ko abo biyandikishije ku gushaka kwabo. Anicet Nibaruta akaba yamenyesheje ko bajanwe muri site ya Matyazo muri komine Mubimbe. Abanyagihugu ntibakira kimwe ico kibazo cyo kwimuka. Bemeye kwimuka rero bavuga ko bashegeshwe no kuba mu mazi ku bwabo kuhavana ikintu ciza, ariko abakiri ahatatewe cane n'amazi bafise amakenga ko batazi iyo bazimurirwa n'ingene bazobaho. Anicet Nibaruta kemeza ko vyinshi mu vyankenerwa nk'imfungurwa, amazi, ibizuku vyo gucana n'ibindi bihari, akaba ahamagarira kuguma aho bimuriwe. Ikindi rero cagaragaye nuko imiryango imwe imwe yaje idakwiye atana ibintu byinshi bimukanye. Hamwe wasanga haje umugore n'abana, umugabo ntaboneke, ahandi haje umwana nawe nyene asa n'uwuriko araraba uko bigenda. Gusa abana na nyina wabo bemerewe kurira imiduga, ariko haje umuntu umwe umuryango waca usibishwa. Abakenyezi n'abana rero nibo bimuwe ari benshi, bagasigura ko abo bubakanye bari kubuzi mu bice bigiye bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'irya nino mu gihugu.
Igikorwa rero co kwimura abenegihugu bo ku gatumba batewe n'amazi catanguye nk'uko mwavyumvirije, ariko kandi abajanywe tukaba turiko turabatohoreza n'inkuru kugira ngo tumenye uko boba bameze. Bimeze uko rero mu gihe kuwa gatatu imiryango ishika 600 yo mu gatumba yaronkejwe n'ikigo Fondation Stam imfashanyo igizwe n'ibifungurwa hamwe n'ibikoresho vyo mu nzu. Ni kuwi Ndwi Rusama 2024 ni ikigo c'Abadage Fondation Stam cabagendereye abanyagihugu bo mu gatumba bakozwe n'imyuzurira iturutse ku iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ryatumye uruzi Rusizi rushwara mu mihana yabo. Ku bifungurwa vyatanzwe n'ico kigo, umuryango wose ukaba wararonkejwe ibiro birenga 5 vy'ibigori, ibiro 5 vy'umuceri, ibiro 5 vy'ibiharage, ipaki y'ubuyi n'ibindi bitandukanye. N'ibikoresho vyatanzwe rero bikaba bigizwe n'amasafuriya yo guteka, indobo, ibikombe, amasabuni, uburengeti bwo kwifuka, udukeka co kimwe n'utubido n'utubindi abakobwa bakoresha mu butinyaka. Kubwa Verena Stam arongoye ikigo Fondation Stam mu Burundi, abo banyagihugu rero bakaba bahazwe n'ingorane nyinshi z'ubuzima mu gihe barindiriye ko bo kwimurwa nk'uko babimenyeshejwe. Nico gituma ngo twahisemo kubagarukirako kugira ngo turabe ko bomara na kabiri. Umupfasoni ndakamenyesha ko bazobandanya no kugarukira ku banyagihugu bo mu Gitaza no mu Rumonge. Abanyagihugu rero baronkejwe ku gafashanyo bakaba barakengurutse ico gikorwa, bakongera basaba abandi babishoboye kuboza barabagurukirako. Niko rero ivyo mu gatumba vyoba vyifashe. Murumviriza ko rero abantu batangiye kwimurwa bava muri ako gace. Turabandanya rero kubatohereza kuri iyo nkuru kugira ngo umenye uko n'ubundi vyari vyifashe kuri uyu munsi. Abo rero bari kwimurwa, inkuru tubazaniye muri uyu mwanya akaba ariyo muhejeje gukurikira. Reka rero tubagezeho n'izindi nk'uko vyagiye bitangazwa n'ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Abarimyi b'icayi, ikawa n'ipampa bahiga guheba kubirima. Mu Burundi rero abarimyi b'ibiterwa njabukamazi harivyo ikawa, icayi n'ipampa ni 2 bagaheba kurima Burundi ivyo biterwa. Bavuga ko ivyo biterwa bibatwara uburyo bwinshi, ariko hageze gushora bakaronka intica n'ikizi. Bakaba basaba ko ivyo biterwa vyinjiza amafaranga y'agaciro mu kigega ca leta vyoduzwa agaciro ku murimyi. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye aratahura imyidogo y'abarimyi, kagiriza abarongoye amashirahamwe gushira imbere ibiturire bituma umurimyi adatera intambwe. Ivyo biterwa njabukamazi abarimyi bidoga ko atakamaro kanini bakibifitiye, nko mu myaka iheze ifaranga ry'u Burundi ritarata agaciro, biri mu vyinjiza rero mu kigega ca leta amafaranga y'agaciro menshi nk'uko urubuga rw'ibanki nkuru y'igihugu ruvyerekana. Ikiro c'ikawa idatonoye mu gihe c'iyimbura kigurwa amafaranga y'amarundi 1,380. Abarimyi b'ikawa mu ntara ya Ngozi, intara ya mbere mu gihugu yimbuka mwo ico giterwa njabukamazi ku bwinshi, bakavuga ko kurima ikawa muri kino gihe ari uguta umwanya. Abarimyi b'icayi bobo bavuga ko kurima icayi ubu hari nko gukunda igihugu. Bakavuga ko amafaranga 280 y'inguro ry'icayi rya leta ari ryo OTB ribaronsa ku kiro herera ku bikorwa vyo gukorera ico giterwa vyonyene. Abarimyi b'ipampa bobo bavuga ko yo hinguriro rya leta Cogerco ribaguriye umwimbu wabo batariho ku gihe, ayo bita amafaranga y'intica ntikiza angana n'700 ku kiro. Mu nama rero n'abakorera mu gisata c'ikawa mu mpera z'ukwezi kwa kane mu mwaka ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yakariye abarongoye amashirahamwe ya leta ko biba abanyagihugu. Yafatiye ku ntica ntikiza ishirahamwe rya leta rijejwe gutunganya igiterwa c'ipampa rironsa abarimyi b'ico giterwa. Abasesenguzi ba politike y'u Burundi zirya mbere umukuru w'igihugu agabisha abanyonora ubutunzi bwa leta n'abarya ibiturire, nk'uko shikirizwa n'ishirahamwe Rukome rwanya ibiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu. Mu kiganiro Gabriel Rufyiri rero harirongo yahaye abanywanyi bagiye batandukanye, akaba asaba Ndayishimiye kuva mu majambo agafata ingingo. Ivyo biruko mu gihe
Umushikiranganji Audace Niyonzima ajejwe ikigega ca leta aherutse gushikiriza inama nshingamateka y'amashirahamwe ya leta fisemwo imitahe ahombe miliyoni 48 z'amadolari y'abanyamerika ku mwaka. Uwo arongoye ishirahamwe Rukome akavuga ko kurya ibiturire no kunyonora ubutunzi bw'igihugu bitera vyunyuka kuva umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ashitse ku butegetsi, agasigura ko vyunyuwe nuko muri leta arongoye muri kino gihe atabashikiranganji bujejwe intwari ibereye bukivugwa, eka mbere ko na sentare ijejwe kurwanya ibituriro yahahora yafuswe, bityo rero ngo abantu benshi bakaba barabonye umwanya wo kurya ibiturire ku buryo ata muntu n'umwe abahagarika. Reka rero tubagezeho inkuru ivugwa mu bihugu bigiye bitandukanye muri EAC, ariko tuje mu gihugu ca Somalia. Inkuru rero igezweho nuko ico gihugu ca Somalia kiriko gisaba ishirahamwe mpuzamakungu kugara ibiro vyaryo bijejwe ivya politike UNSOM canke UNISOM bimaze imyaka irenga 10 bikorera i Mogadisho. Abategetsi batatu ba ONU batashimye ko amazina yabo atangazwa babwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ko Somalia yabisavye bicishije mu ikete umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ico gihugu yarungikiye ONU igenekerezo rya 5 uku kwezi. Muri iryo kete umushikiranganji Ahmed Maofiji yavuze igituma leta yiwe yifuza ko ivyo biro bikoresha abakozi bagera ku 360 vyugarwa. Siguye muri make ko leta ya Somalia yibaza ko hageze yuko ONU na Somalia bihindura uko bikorana. Umwe mu bahanuzi ba perezida wa Somalia nabo yabwiye Reuters ko bitakiri ngombwa yuko ico gihugu kirinda guca muri UNISOM mu gukorana n'impande zitandukanye zo mu makungu nk'uko vyari biri. Uwo muhanuzi itorokanizo ry'amakuru Reuters ritavuga amazina yaribwiye ko UNISOM yafashije mu bitari bike ariko ubu hatariko bikiri. Umuhanuzi yongeye ko uburyo bugera ku miliyoni 100 z'amadolari ivyo biro vya ONU muri Somalia bikoresha umwaka ku mwaka ari umurengera. Ibiro vya ONU UNISOM rero vyari bimaze imyaka irenga 10 bifasha ico gihugu mu gushiraho impinduka mu vy'umutekano, demokarasi no mu vy'amahoro. Matt Bryden no muhinga mu vya Somalia akaba ari no mu bashinze ikigo Sahani gikora vyigwa kuri Somalia herutse gutangaza ko ico gihugu cagiriza UNISOM kwivanga mu bibazo vyaco bwite. Niko rero ivyo bavyifashe muri Somalia. Tukiri muri EAC kandi ari naho tugiye guhereza tubabwire ko no muri Sudan Human Rights Watch yemeza ko umutwe wa RSF urimwo urimbura amoko atari ay'Abarabu. Nuko rero ikinyamakuru Ijwi ry'Amerika kibitangaza, umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uratabariza intara ya Darfur mu burengerazuba bwa Sudan, uremeza ko umutwe wa RSF urwana n'ingabo z'igihugu urimwo urimbura amoko atari ay'Abarabu. Mu cegeranyo rero yashize ahagaragara kuri uyu wa kane, Human Rights Watch ivuga ko Rapid Support Forces n'iyindi mitwe itwara gisirikare bafatikanije yiganjemwo cane Abarabu bibasiye rero by'umwihariko abamasaliti n'abandi moko atari ay'Abarabu muri leta ya Darfur y'uburengero. Bamaze rero kwica ibihumbi, bafata ku nguvu, barasahura, bakaba bayogoza vyose kuva intambara itanguye muri Sudani hagati ya RSF n'ingabo z'igihugu mu kwezi kwa 4 umwaka uheze. Bandi benegihugu bagera ku bihumbi 500 bakaba baravuye mu vyabo, bamwe muri bo rero bakaba bararenze imbibe z'igihugu bakungira muri Chad. Human Rights Watch ikaba isigura ko ibi hari ivyaha vy'intambara n'ivyaha vyoba yibasira kiremwa muntu. Isanga kandi RSF ifise umugambi wo kwirukana no guca iwabo Burundi ayo mako, aho igira iti no kuyahanagura kw'isi. Uretse ivyo kandi Human Rights Watch yemeza ko iravye ukuntu RSF n'abayifatanije nayo bakora ubwicanyi bisa nanone naho bafise umugambi wo gutsemba igice c'amoko base canke se kurembura abayigize bose. Mu vyoba ari ihonyabwoko riba ririmwo riraba
Rights Watch rero igasaba umuryango wa ONU n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika gufata ingingo zihuse zirimo kubuza Sudani kugura intwaro, gufatira ibihano abakora amabi no kurungika ingabo zo kurengera abasivile. Mu cegeranyo rero caryo Human Rights Watch ntitanga igitigiri c'abenegihugu bamaze kwicwa, ariko umuryango w'abibumbye canke ONU uherutse kuharura abashika ku bihumbi 15 bishwe mu gisagara ca El Geneina ku mugwa mukuru wa leta ya Darfur y'ubu urengero. Naho duhereje amakuru yacu twari twabateguriye kuri Imbonesha kure Ejuru TV, basabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi bigiye bitandukanye tuza kubagezaho muri uyu mugoroba. Imana ibahezagire, turasubira.